Jewe izina ryanje nitwa Nimpagaritse Florence, nkabasengera kw'ishure yo mu Kiziguro, ububwiriza Kiziguro. Nagomba shinga intahe ivy'Imana yankoreye. Jewe navukiye mu nzu y'abadakijijwe, hanyuma rero Satani iradutera mu rugo, umuvyeyi wanje caragwara, agwara ibisigo, impwemu mbi nyene ziramutera. Hanyuma ariruka aca tubwira ngo hajewe rero ngo je ngomba nigire ngo nivire ngaha. Turamubaza ati none ugomba uje? Aca avuga ngo je ngo ndagiye. Nanje kubera ari jewe nari nciye ubwenge, nije naciye ndamwiruka inyuma. Aca ariruka turashika nyahantu yaragiye hari ku bapfumu. Bararaba ibintu vyiwe basha bamubwira ati ibintu vyawe ntavyo dushobora, kandi naho uzora ruragenda ntibizokunda. Nanje rero nkagendana intuntu mu mutima, nkababara cane. Harageze n'igihe haza arabayo agumayo, nanje nkaza ndataha muhira kubabwira kuntu vyagenze. Rero maze gushika muhira, haragera igihe ndiko ndagenda imvura ikagwa ndi mu gahinga jenyene, nyene ibikoko bigahakwa kundira mu gahinga. Rero umunsi umwe Imana iciramutabara, aca araja kwihana. Abakozi b'Imana baza baramusengera, nyene baramusengera, aramara igihe kirekire ari ku rusengero. Baza baramusengera. Hanyuma rero harageze igihe biranka yuko ataha muhira, atashe muhira, akagera igihe hariho ahantu yashika bikanka kaharenga, akaca asubira inyuma. Rero je ndiko ndakora ndi mu ndimo, narasenga Imana nkavuga ati Imana, umuvyeyi wanje niwe mumara kumukiza, ukamugarukana ngaha muhira tukaryamana mu nzu, tukavyukana no mu ndimo tugakorana tukirigwana, nzohagarara imbere y'ishengero ndagushingira intahe. Rero Imana ndayishimira yarabinkoreye, n'abantu boba bafise ibibazo bitandukanye barizera iyo Mana iratabara. Je yarantabaye kweri, nari ngomba mpfe nabi, yarankijije iragahezagirwa. Intahe igira kabiri, maze gushika barambwira ati we na wewe niwihane ukizwe, kubera hari igihe bomusengera impwemu mbi zifise inzigombi, hari igihe vyoca bikujamwo. Nanje ndiyumvira ati je nje kwihana, nkumva nyene umengo ni ibintu bigoye, ndanka kugenda. Imana yarangiriye ubuntu ndihana, ariko ntihanye. Ndakiza igisigo c'ubwibone kica kiramboha. Nkisiga nyene kanta, nkisiga na poudre mu mutwe, nkisiga nyene na produit. Bimaze kwanka, bakama badusomera ijambo ry'Imana yuko kizira guhindura agashatsi kawe ngo kere canke kirabure. Bakama babitubuza, nanje nkumva umengo ntibikunda, ivyo bintu bavuga ntivyumvikana, sivyo. Rero umunsi umwe ca ntangura kurota mbona ibisigo biza kuntora. Biraza kuntora, nkaguma nyene ntsindisha izina rya Yesu, nkavuga ati mw'izina rya Yesu je mwabisigo nimumva imbere. Haza mbona ndabinesheje. Rero nkumva ukwigishwa kuri mu mutima wanje, ati wewe ivyo bintu urumva ko ndagutabara, mugabo uranka kumva ivyo niko ndavuga. Nkabigendana kenshi nyene nkabigendana. Undi musi ndiko ndakubura ndi muhira, nza numva imvura iraguye, iyo mvura numva iriko iraririmba. Numva yaririmba akaririmbo kavuga ngo imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza, kuko uzosanga hari abahizi bagwana intambara bakanesha. Imbere y'Imana ntaco uzoronka wireguza. Ndasohoka no hanze, numva nyene ivyo bintu biguma biri mu mutwe nyene, nguma ndavyumva mu mutima. Rero niho naca nca urubanza nkavuga ati je kweri nguma ndabihebe nkwirikira Imana. Ca ndagenda rero nca ndihana barasengera. Ubu ndashimira Imana ko yantabaye, ikaba yarakijije umuvyeyi wanje vyaranka yuko ataha muhira, ariko ubu turabana mu nzu kandi kweri ndashima Imana ko yabikoze, iragahezagirwa. N'abantu baba bafise ibibazo kanaka, ukaba waraboshwe n'ingwara, urizera izina rya Yesu rizogutabara. N'Imana itabara, n'umudugu utera sumba